Nshuti na mu bagenzi muba mukurikirana ibiganiro vyacu turabahaye ikaze hano ku ihuro ryanyu Kabaza Web TV mu kiganiro twabaza. Muri kumwe nanje Ilere uri nkuru nkuko musanzwe mubimenyereye. Mu kiganiro cy'uyu munsi tubandanya tuganira ku bijanye n'abarundi baba mu mahanga. Uyu munsi rero tukaba dufise umutumire uyo nawe n'umushinga ntahe Emile Simbarakiye akaba ari umwe mu bahanuzi mw'ishirahamwe ry'Abarundi baba muri Australia. Iyo shirahamwe gikaba yitwa Burundian Diaspora Council in Australia. Reka rero tumuhe ikaze kugira ngo dushobore kuganira nawe. Mushinga ntahe Emile turabahaye ikaze kandi turabaramukije. Murakoze cyane nyakubahwa mumenyesha makuru Irere. Nkuko mubivuze nitwa Emile Simbarakiye. Hanyuma nkabanezererewe ubutumire bwanyu. Murakoze. Ego cyane murakoze, turabashimiye kubona mwarashoboye kwitabira cyane kwitaba ubutumire bwacu. Reka rero tuganire ku bijanye n'abarundi baba mu mahanga, namwe musanzwe muba mu mahanga. Ikintu ca mbere twobanza kukubabaza nico kumenya mbega irishira hamwe ryanyu muri Australia ubu ryifashe gute? Nkuko mubivuze yego murabaje muti ishirahamwe ryanyu muri Australia ryifashe gute? Ni kibazo ciza cyane ariko bikaba byari binakwiye ko bimenyekana nimvo n'imvano y'iryo shirahamwe uko abarundi babayeho hano mu kuvuga iryo shirahamwe, hanyuma tukagera naho tuvuga tuti none uwo munsi byo bavyifashe gute. Ego mu bisanzwe uko vyifashe ubu twovuga yuko vyifashe neza. Ubu vyifashe neza kuko abarundi nk'abo bose bari hamwe, kandi ubu abarundi baba muri Australia bose novuga ko bumva kumwe ikibazo kubijanye na diaspora. Niko bimeze ubu rero, bimeze neza. Twaragize mu bihe bikomeye aho byari bigoye kuko twari dufise abantu bariko baratucanishamwo, kandi abo batucanishamwo nabo bikaba bari bafise intumbero yabo uko ubwa mbere baza berekana ko ari ko bagomba kudufasha mu gushinga ishirahamwe, ariko tumaze kwitaba kamo dusanga ahubwo bagomba ko tubashikana ku ntumbero zabo bo ubwabo mugabo atari ishirahamwe ry'abarundi. Ego cyane, turumvise ibyo muvuze ko mwaciye mu bibazo, ariko aho mugeze ubu ari ahantu heza. Ni ikibazo gikunda kuba mu mashirahamwe y'abarundi nka hose, abarundi baba hanze cyane cyane y'u Burundi, usanga amashirahamwe yabo akunda kubamwo ibice canke aguma yigaburamwo ibice. Rero twayigeze gukurikira bimwe mu vyagiye biraba mu barundi baba muri Australia. Hariho ishirahamwe twasomye ryari irihari, muraza kunkosora nimba ntaza kurivuga neza. Hari ishirahamwe ryitwa umenga n'ubu riracariho ryitwa BDCA, ni ukuvuga Burundian Diaspora in Australia. Iryo naryo mu nyuma haca havuka irijyanyu ryitwa Burundian Diaspora Council in Australia. Mbega kugira ngo bishike ngaho, kugira ngo habe ukutumvikana havuka irindi shirahamwe hariho irindi, murashobora kutubwira mu majambo make icatumye biba? Ego mu majambo make birashoboka, ariko nibaza yuko byoba byiza cyane kumbore tugiye mu muzi tukaraba uko iryo jambo
diaspora ryaje ngaha muri Australia n'abarizanye intumbero bari bafise koko uko ayo mashirahamwe ya diaspora yatanguye hano n'abayatanguje intumbero bari bafise. Iki kintu ni ikintu gikomeye cyane kuko ntitubideha yuko abarundi bo muri Australia tangorane bari bafise bazaniwe indyane n'umushinga ntahitwa Jafete Rejanti niwe yabazanye mwo indyane kuko jewe ibi bya diaspora ndabizi bigitangura kumbure nko mu myaka 10 irangiye kugeza uyu munsi. Nukuvuga rero uyu mushinga ntahe Jafete niwe yaje ngaha muri iki gihugu akwirikiye mushikiwe bavukana mu ndimwe y'ise na nyina akwirikiye nabishwawe. Hanyuma ababwira yuko hari ishirahamwe rya diaspora none aba Australia barigiyemo yuko vyoba vyiza cyane. Ico gihe mushikiwe yarabitubwiye turamubwira tuti ni vyiza mugabo vyari kuba vyiza kurusha ubicishije kuri president wa communauté y'abarundi hano. Niko twamubwiye ico gihe yari umushinga ntahe yitwa Abel Siboniyo. Tuti rero yo ibitandukanye n'ivyo twebwe ntavyo tujamwo kuko bizoba bifise iyindi ntumbero kazoba ari akantu k'umuryango niko bimeze. Basi yaratwumviye aragenda arashikira umukuru wa communauté Abel Siboniyo. Abel Siboniyo aduhamagaye yongera arahamagara n'uyo Jafete Rejanti. Jafete Rejanti atubwira ibijyanye na diaspora ibintu nk'ivyo, ariko muri ico gihe hari hakagorane hagati ya communauté yacu. Mu nyuma rero bica bibonekana ko uyo Abel Siboniyo menga baramukuye banamuhagarika mu buryo jewe ntashimye neza, sinabushimye kabisa. Ariko bamaze kumuhagarika mu nyuma haja uwitwa Innocent Nsengiyumva asubiriye Abel. Innocent Nsengiyumva ahagiye by'ukuri yaje asanga abarundi turi mico ibiri kuko hariho umuce ushigikiye Abel Siboniyo hakaba n'umuce ushigikiye Innocent Nsengiyumva. Ariko Innocent Nsengiyumva akaba ata bintu byinshi byo muri Australia yarazi kuko yari mushasha niho yaheruka kuhashika. Hanyuma abakorana na Abel baramubwira bati dufashe tugomba wewe, nawe aragira ati nimba muri ko muraryana ndashobora kubafasha nta kundi. Mugabo inyuma yahoreye Jafete Rejanti yaciye asubira kugaruka acaraga asanga Innocent yaratunganije ryashira hamwe rya communauté y'abarundi, kandi asanga yaranatunganije na ryashira hamwe rya diaspora kuko ico gihe Innocent yari yaciye anoma uwitwa Jean Pierre aramubwira ati wewe rero Jean Pierre ni wewe ugomba gukurikirana ibibazo bya diaspora muri communauté y'abarundi. Hanyuma uje ngaho witegure utegura abantu, hanyuma haba amatora abantu birongoregwe nabo bishakiye. Mugabo diaspora na communauté bigume bikorana kuko diaspora iva muri communauté na communauté nyene iva muri diaspora. Diaspora na communauté ni ibintu bibaho bigomba kuzuzanya. Ati rero diaspora na communauté kibi kintu kimwe. Innocent abigira uko, hanyuma Jean Pierre aritaba ati nibyo murakoze cyane ngiye kubikora. Amaze kubikora uko
Jafet yaciye agaruka Jafet yaciye agaruka aca abwira Jean Pierre ati singomba gukorana na community ati ngomba yuko ugira ishirahamwe ryawe ryigenga kandi sinshaka gukorana na community ivyo yaratugirishije inama Jafet atusanze ngaha turamubwira tuti ivyo ntibishoboka perezida wa community yarahari aramubwira ati ivyo abarundi ba hano baza kubyemera Jafet nawe ati namwe mutavyemeye jewe sinshobora gukorana na community bica bigenda uko abarundi bari bamaze kuja hamwe cyari ikintu kimwe bakora umunsi mukuru twari tugeze aho tutashobora kuronka isare idukwiye nta nzu yari iriho yashobora kukwakira ku buryo amanama twari dusigaye tuyakorera mu kibuga abantu bari bamaze kuja hamwe bakaba benshi bakaryoherwa bakanezerwa ico gihe Jafete yabigize uko vyaciye bituma abarundi basubira gusubiranamwo barasubiranamwo iyo diaspora ikisigara ari y'umuryango w'uyo Jafete nyene no kuvuga we bishwa we bashikiwe baramuwe ikintu nk'ico aho rero niho indyane zaciye zitangurira kuba abantu rero baratiba baravuga ati rero reka tubireke turabe iyo bizoja niyo biva icagiye ko kunyura ibintu byose rero yanomye no kuvuga ivyo turiko turavuga ni iby'intara ya Queensland ko mu ntahuwe yego turabumva ivyo turiko turavuga ni iby'intara ya Queensland noneho muri 2020 mu mwaka wa 2020 niho yandika ikete anoma abantu batanu uyo Jafete nyene ari muri Norvege yanditse ikete anoma abantu batanu muri abo bantu batanu akavuga yuko ngo aribo bagiye guserukira abarundi baba muri Australia aha muri Australia nyene ngaha muri Australia nyene niko bimeze noneho rero ico uko vyaciye bigenda ico gihe abarundi bavyumvise baguye mu gahundwe bati akagaye kararenze inyuma yaho rero haca haba ko abarundi baravugana igihugu ca Australia ni kinini ni nkaho ari kontina byarace bidusaba yuko tuvugisha abarundi bo mu ntara zose bo mu mastate yose turavugisha abarongozi ba community bose hanyuma bose duhurira ku kintu kimwe cyuko Jafete adashobora kutwinjirira twebwe ngaha kumbure yoshobora kunoma barongora abarundi bo muri Norvege nimba abifitiye uburenganzira ariko muri Australia ko ataburenganzira afise kandi atabwo twamuhaye nta nubwo twimirije kumuha aho rero vyaciye bituma abo barundi babo baja hamwe baca batora aboba barabaja imbere mu kubategurira amategeko abagenga abo baraja imbere mu kubategurira amatora ikintu nk'ico rero muri ubwo rwego nibwo bashimye ko nanje noba umuhanuzi w'abo bantu umwe mu bahanuzi abo bantu niko bimeze murumva rero ko abarundi bo muri Australia ubwabo hagati yabo nta ngorane nta bibazo bari bafise uretse ko ibibazo byari byatewe na Jafete ubwiwe ku nyungu ziwe inkuru y'umwana isubira inyuma imbere yuko ashinga iryo shirahamwe yabanje kurungika umuhungu bahora babana amurungika avuye muri Norvege
aza kuba ngaha hanyuma aca munoma ko ari umwe muri abo bantu yasizeho amushira muri uwo muryango we. Rero abantu barabibona kuko ni abantu bakuze ababa hano basi kwitegereza ibintu n'ibindi baravuga bati oya sinzi ko hari ikindi mukeneye kumenya cyane ko mutahuye. Gutahura turabitahuye ariko ibibazo ni byinshi by'ukuri twama tubaza abarundi abarundi cyane baba mu mahanga bari mu mashirahamwe bo turumva yuko musa n'abavuga yuko ikibazo nyamukuru cyazanywe n'umushinga ntahe Japhet Lejanti ico gihe nimba twibuka neza canke nimba byo bari byo we yararongoye ico bise diaspora y'abarundi ku rwego rw'isi niko bimeze. Aho rero tuca tubaza ikibazo imbere ko tujya mu bindi ikindi kibazo tuza kubaza dushaka kubaza nico kumenya mbega ubu iryo shirahamwe ryanyu aho rihagaze mu migenderanire yaryo na diaspora ndundi ku rwego rw'isi ubu bimeze gute imigenderanire mwoba mufitaniye imeze gute? Murakoze cyane. Diaspora ndundi ku rwego rw'isi nta migenderanire mibi twigeze tubana nayo kugeza n'ubu. Diaspora ndundi ku rwego rw'isi tubanye neza na nico gihe ca Japhet diaspora ndundi ku rwego rw'isi ntitwari tubanye nabi kuko yari Japhet wenyene ubwiwe kuko harageze aho duhamagara ico gihe yari karatuganisha harageze aho duhamagara urwego nshingwa ntwaro rwa diaspora ku rwego rw'isi turababaza tuti tubwire ivyo ibiriko birakogwa na Japhet ko vyoba birekuriwe n'amategeko kugira tubiyoboke canke nimba bitarekuriwe n'amategeko. Uwararongoye urwego nshingwa ntwaro ico gihe niwe yavugiye ku mugaragaro yongera aranandika n'ikete aratubwira ati by'ukuri ivyo bintu nta kuri na gutoyi kurimwo kuko twebwe uko diaspora yitunganije buri gihugu cose nico cishiriraho abarongozi nico cishiriraho abarongozi nukuvuga aratubarira ati yemwe ibi bintu ntabyo ndimwo ni Japhet wenyene na mu burongozi bwose bwa diaspora ku rwego rw'isi nta rundi rwego na rumwe nta nundi muntu numwe ibyabizi nibiva muri Japhet gusa nta numwe abishigikiye. Urumva rero guhera ico gihe diaspora ndundi ku rwego rw'isi ntabwo tutumvikana twarumvikana twaraganira twarabahanuza bakatubwira bati natwe ntitwumva ikibimutera uyu muntu dukorana ariko aratukorera nabi. Rero n'ubu no kuvuga nk'abakozi Japhet yari afise abo bantu yanoma ngaha twebwe twarasabye yuko diaspora ndundi ku rwego rw'isi yoba duhanurira ikabaduhanurira bakaza bakitoza tukabatora hanyuma bakaturongora nimba koko babishoboye. Twarasabye n'abarongozi b'igihugu cyacu mbere yuko bishobotse bodufasha kuduhanurira abo bantu kugira ngo baze hanyuma ruwitoza yitoze arose amajwi aturongore tubandanye n'ibikorwa byo guteza imbere igihugu cyacu. Uko niko bimeze nacyo gituma mu ncamake mu nyishu iri hagufi no kubwira ko twebwe diaspora ndundi ku rwego rw'isi nta kibazo dufitanye.
Yego cyane murakoze kuri iyo nyishu, ariko hariho amajambo umwagiye muravuga kandi ameze neza, muvuga muti gukurikiza amategeko, muvuga muti uwo mushinga ntahe Japhet Lejanti yakora ibintu bisa nuko binyuranye sinzi kuno vyita mu Kirundi uburenganzira bw'abarundi baba muri Australia bo kwitorera ababarongora canke n'ibindi no kwishingira amashirahamwe yabo, yakora ibitwaka uburenganzira bwacu twebwe. Ego, aho rero niho dushaka kugaruka cyane cyane ku ruhande rw'amategeko n'uruhande rw'ukuntu mukorana canke n'imigenderanire mufitaniye n'ishirahamwe ry'abarundi baba mu mahanga ku isi, no kuvuga diaspora ndundi ku rwego rw'isi. Twarabonye ikete witwa nimba ntihenze ni Jean-Marie asanzwe arongoye ishirahamwe ryitwa Burundi and Diaspora in Australia, yanditse asa nuko ariko arahakana ibiriko birakogwa n'ishirahamwe diaspora ndundi ku isi, ayagiriza yuko yivanga mu bintu bijanye n'ukuntu abarundi baba mu mahanga muri Australia bategezwa kwiyorganiza canke kuja hamwe n'ibindi. Hanyuma mu nyuma haci yasohoka irindi tangazo ry'abitwa Burundian Twa Community in Perth, ni communauté ishirahamwe ry'abarundi b'abatwa baba muri ico gisagara ca Perth. Rero ahantu hatumye tubaza ikibazo twifuza kubabaza, nuko bavuga bati muri iryo kete ryabo banditse bavuga bati mbere kuko bo umengo barashigikiye ivyo mwe mwakoze kugira ngo muhuze abarundi bose ko mugira iryo shirahamwe ryanyu ryitwa Burundi and Diaspora Council in Australia, barashigikira ico ciyumviro uwo mugambi mwakoze wo guhuza abarundi bose, ariko bakaca bavuga ati mbere tugasaba ko mu ryemerera ku mugaragaro ko ko ari ryo riserukira OP y'igihugu ca Australia. Abo urukuvugira ishirahamwe ry'abatwa rivuga yuko risaba yuko mwebwe ari mwe mwoserukira abarundi baba muri Australia muri ivyo bise organisation pays. Tuce tugaruka rero mu bijanye n'amategeko, mbega ko mwebwe ishirahamwe ryanyu ryanditswe muri Australia, no kuvuga yuko rigengwa n'amategeko ya Australia, amashirahamwe canke irishamwe rindi Burundi and Diaspora in Australia naryo nyene ryanditswe muri Australia, no kuvuga ko rigengwa n'amategeko ya Australia. Hanyuma hakaba hariho n'andi mashirahamwe, tufate nk'irishirahamwe ry'abatwa naryo nyene ryanditswe muri Australia, rikaba rigengwa n'amategeko yo muri Australia. Mbega ko diaspora ndundi ku rwego rw'isi gushika n'ubu ntituramenya aho ryanditswe hariho, ntituzi ko ari mu Burundi canke ko ari muri Norvege canke handi, ariko biboneka ko umenga aho bari muri Norvege. Mbega none mwebwe mukorana gute n'iryo shirahamwe riri inyuma ya Australia, no kuvuga ritagengwa n'amategeko ya Australia, rigengwa n'amategeko y'ikindi gihugu? Sinzi ko ikibazo mwagitahuye uko twakibajije, kuko n'abandi turababaza uko nyene, kandi ugiye kubiraba mu vyo uyu Jean Pierre yanditse, by'ukuri harimo ibintu bimwe vyumvikana. Yagiye arandika avuga yuko arega iryo shirahamwe rya diaspora ku rwego rw'isi. Hariho ibyo yavuze nk'akarorero ati ryarashizeho
abajejwe organisation pays ama OP hari hasanzwe hari abandi ntibavuga ngo reka tubanze tuhamagare abandi tubabwire ukuntu bimeze ibintu bene ivyo. Rero umuntu acatangura kwibaza mbega amashirahamwe y'abarundi ari mu bihugu kanaka agengwa n'amategeko y'ivyo bihugu mbega yemera gute gukorana n'ishirahamwe rindi naho ryoba ryiyitaye ko ari ry'abarundi bose bo kwisi kandi iryo shirahamwe muri ico gihugu ritazwe n'amategeko y'ico gihugu. Ngira ngo ico niko kibazo gikomeye twobajije kuko nuko mugiye kuraba turibaza yuko haba ishirahamwe ryanyu canke andi mashirahamwe y'abarundi kandi umuntu agiye kuraba mu cegeranyo mwashize ahabona muravuga neza yuko ikintu ca mbere murondera ni inyungu y'abarundi bari muri Australia, hanyuma mugaca muvuga muti hakaca haba inyungu rero yindi canke ico uwundi murundi wese ashobora gukorera igihugu camwibarutse. Ni ukuvuga ko ico kintu kigira kabiri kiza mu nyuma y'ico ca mbere twavuze. None nimba ari ikintu nyamukuru ari kurondera ineza y'abarundi baba mu mahanga canke baba muri Australia, muri Amerika, muri Canada, hehe, inyungu ya kabiri akaba ari iyo nyungu y'igihugu yo gukorera igihugu n'ibindi, mukorana gute canke mwumva vyogenda gute kugira ngo mukorane n'ishirahamwe ritazwi mu gihugu murimo? Ego murakoze. Ica mbere mwariko muvuga yuko mwabonye amakete abiri, ikete rimwe ry'uwitwa ngo Jean Pierre avuga ko arongoye BDCA yego. Hanyuma ngo mwabonye n'irindi ry'uwoba ngo aserukiye ishirahamwe ry'abatwa. Yego umushinga ntahe Pasteur Antoine Yasini. Pasteur Antoine turamuzi kandi n'umukozi arakora uretse ko atavyinshi novuga ko muri iryo shirahamwe kuko jewe ntaririmwo ariko nubwo ntaririmwo kandi nkaba ari ishirahamwe ry'abatwa kandi nkaba ntari umutwa. Ibikorwa vyaryo n'ukuri ni ibikorwa bishimishije mbere nibaza ko abantu benshi twari tukwiye gushigikira tukasapotinga kuko rikorera ibikorwa bikomeye cyane. Ikibazo rero uvuze uti none uti muri ayo makete abiri ati Anthony asaba ko twokwemerwa na mugaserukira organisation pays muri Australia. Muri Australia je nibaza yuko nuba ariko biri kuri ico kibazo, nibaza ko nuba ariko biri kuko Jean Pierre agashavu afise nuko ishirahamwe ryacu ryaratumiwe mu ihuriro rya organisation pays canke ry'amashirahamwe y'ibihugu ayo maopo. Ni ukuvuga ishirahamwe ryacu nayo ryaratumiwe riraserukiwe n'ivyo. Hanyuma kwandikisha naho ishirahamwe riranditse muri leta ya Australia, riranditse by'ukuri riremewe n'amategeko ya hano muri Australia. Hanyuma wabaje uti none ni gute nk'ishirahamwe nka diaspora ku rwego rw'isi kumbure yoba itanditswe ataho yanditswe nk'ishirahamwe ku rwego rw'isi, niko muba mwagumye kubaza. Ego hanyuma mwe mugaca mukorana na Burundi ishirahamwe diaspora ku rwego rw'igihugu. Diaspora ku rwego rw'igihugu irazwi kandi amategeko yo mu Burundi arayemera akayemanga. Ego si niko bimeze, ariko mugombye kuvuga yuko diaspora ku rwego rw'isi itanditswe nk'ishirahamwe mpuzamakungu. Iki mwogomba kuca muraba ni ikibazo kikwiye kwigwa mu bwimbike kuko ariho Jafete agombera gufata ishirahamwe ryiwe, kuko ishirahamwe ryiwe
iryo shirahamwe riba rivugwa ngo ni ishirahamwe ry'abarundi bose bo kw'isi ryanditswe muri Norvege kuri adresse ya Jafet, kuri adresse ku nzu ku kibanza ca Jafet. Ariko tutabaciriyemwo hariho n'amakete, hariho n'ikete nuko atanye dufise ngaha canke itangazo ryanditswe n'uri kwaratwara uyu munsi nawe nyene adresse yashizeko ku ikete yanditse ni adresse yaho rikoreshwa na Jafet mu gihe yanditse amakete. Ni ukuvuga yuko ugiye kubiraba nta kintu cahindutse. Rero umuntu aca yibaza kandi umuntu agiye kuraba amategeko bakorerako iyo diaspora ndundi, reka ndabasomere ingingo y'umunani ya stati yabo ivuga iti mu gifaransa ngo tout membre, toute association burundaise établie à l'extérieur du Burundi qui adhère au présent statut et qui en fait la demande peut devenir membre de la diaspora burundaise. Murumva ko bavuga bati umuntu ari we wese w'umurundi aba hanze y'igihugu canke ishirahamwe ry'abarundi riba hanze y'igihugu rishobora gusaba, ritegeza kwandika rigasaba kugira ngo ribe umunywanyi w'iryo shirahamwe. Aha rero niho umuntu ashobora kuca abariza naho nyene, mbega iryo shirahamwe ryanyu mwebwe ryoba ryaranditse risaba yuko riba umunywanyi canke mwaratumiwe nk'uko mwabivuze? Kandi nimba mwebwe muri yo ope mutabisabye mu rwandiko ngo mwandike, byoba byaragenze gute kugira ngo mwinjiremo? Nimba mwarabisabye naho mukandikwa nk'abanywanyi, mbega ubwo bubasha, kuko murumva yuko ishirahamwe ryanyu rirazwi mu mategeko ya Australia, ni ukuvuga yuko rigendera ku mategeko ya Australia, bishoboka ko mwoba mufise amategeko yanyu maze gushira habona amastatut canke reglement d'ordre intérieur. Iyo ngingo yo guha ububasha abemera yuko muja kwinjira muri ryo shirahamwe irindi rikuru yoba ihari mu mategeko yanyu? Sinzi ko mugira uko mudusiguriye kugira ngo tuvyumve n'abakurikirana ikiganiro nabo nyine bavyumve. Murakoze cyane. Reka ndawushimire kuri ico kibazo kuko kumbureho bahari gutahura utariko canke hakaba hariho n'abarundi bo babitahuye utariko. Nagomba nsubire kwibutsa ko ibyo uriko uravuga canke ibyo ayo mategeko uriko urasoma araba igihugu kiba cari gisanzwemwo, kiba cari gisanzwe kirimwo, gifise diaspora ku rwego rw'igihugu. Niyo hagize irindi shirahamwe riza ayo mategeko akora. Mugabo ubu ndiko ndakubwira nta diaspora twari bwo tugire ku rwego rw'igihugu. Nta muntu n'umwe yagomba kubaho avuga yuko aserukiye opo muri Australia. Nta uhari. Igituma nuko nta tegeko na rimwe ryigeze ribaho mu mategeko agenga diaspora yemerera umukuru wa diaspora ku rwego rw'isi gushiraho abarongozi ba diaspora mu gihugu kirimo abantu nka twebwe. Iryo tegeko nta hantu na hamwe ryigeze riba. Ni ukuvuga rero nta diaspora yigeze iba muri Australia ku rwego rw'igihugu, nta yigeze iba. Ari naco ituma twebwe twagiye bukebuke, harabaye twagiye intambuko ku yindi, harabaye kuvugisha Jean Pierre, harabaye kuvugisha Jafete tumwereka ingorane izarizo, harabaye kuvugisha abarundi bose hano muri Australia.
turabereka ingorane zari zo barazibona harabaye turandikira abarongozi ba diaspora ku rwego rw'isi hakiri Jafete bose barazibona Amires Jafete gusa niwe yatazibona kuko ishirahamwe ari ryo yari yashinze na Jean Pierre ku nyungu ziwabo bamaze kubibona rero nukuvuga ko bari babizi haba no mu ndongozi zacu z'igihugu ciza ci Burundi nazo zirabizi nazo zarandikiwe haba izi ndongozi nshasha zirabizi zarandikiwe barerekwa neza ko ata diaspora ku rwego rw'igihugu wa Australia dufise nukuvuga rero hageraho abarundi biyegeranya ubwabo baravuga bati ubu rero tugomba tushireho abarongozi baranahamagaye nabo bantu bari bashimwe na Jafete baratumirwa nukuvuga abakuru mu makominote yose nukuvuga mu ma state yose agize Australia baratumiwe hanyuma nibo baduhanuye bati shinga ishirahamwe barashinga si twebwe si Tasiano si Emile si Inosa si Rodrigue si ntabwo ari Izahake cyangwa undi n'abarundi babahari babifashijwemo n'indongozi zabo zari zirongoye ibyo bibahuko nukuvuga rero ibyo vyegeranyo byose babifise ubajije Jean Pierre uti wewe wahagiye gute akubwira ngo ni Jafete yampenze akubwira ni Jafete yashimye none mutama ari wewe ndongo ya maokocho ubigenza gute kuko hari ikintu ngaha hari ikintu tugomba kugabako kuko kurongora diaspora bitandukanye no kurongora community kuko community mugiye hamwe muri abantu ndwi canke batandatu murashinga iyo community mu ikiganza nuko muza muratanga raporo mu byagenze kuza muravuga muti muserukira community biroroshe ariko diaspora ukavuga yuko userukira diaspora atabantu ufise nta bikorwa uzokwerekana ni hahandi hazogera kutanga raporo ukirukanga mu makanisa ngo kufotora abantu abanywanyi ukamara imyaka 10 ufotora ngo abantu ufotora bariko barasenga ngo anaba none ko mbona ivyo bihumbi bikora iki niki kikozo cyakoze ivyo rero nico bituma bigoye muri diaspora ubona udashobora gukora iyo bwakabaye kugira abantu bemere canke bayoboke ivyo bikorwa urimo ugomba gutanga imihoho kuko diaspora n'ibikorwa bigomba kuboneka kandi bisaba uburyo bisaba ubwenge bisaba ibintu byose bisaba ubumenyi n'uburyo mugabo kurongora community kurongora community hano ntibisaba uburyo oya bisaba ubumenyi bwo kurondera imfashanyo aho uza kuyaka n'ukuntu uza gutanga raporo gusa ariko diaspora bisaba ibintu byose biragusaba ubumenyi biragusaba n'uburyo biragusaba n'ubwenge mvukanwa kuko urumva ibyo byose kugira habe successful ugomba gukoresha ibyo bintu bitatu ubwenge ubumenyi n'uburyo kuko urumva none kuri kurakora ibikorwa by'iterambere uzokora plan hanyuma inyuma y'iyo plan hazoba gushira mu bikorwa ibyo wa plan hanyuma bisaba uburyo mugabo rero ni naco bituma ubona baca bakabyitiranya ufise ishirahamwe ry'abantu babiri irimwe abantu babiri agaca yumva ngo ntaco ngo tuzoguma tuvuga ko rihari jewe umunsi nawe uvuga uti ishirahamwe ntigemewe none ko ndabye hirya no hino twese igikorwa twogomba icari cyo cyose naho twovuga tuti duteranye 550 twokora ikintu c'amamiliyoni menshi y'amadolari y'amafaranga uko turiho iki ni kintu rero aha rero naho uvuga uti naho leta ya Australia yovuga uti umunsi turabafuse nk'ishirahamwe byo ntwari ko abantu turi kumwe
target nayo akaba ari mu Burundi akaba atari muri Australia kandi uburyo bukaba buri mu mifuko yacu. Iki ni ikintu kingira akamaro cyane. Ego murakoze kuri ego ahubwo muvuze ikintu ciza kandi biboneka yuko ari cyo usanga kiba ingorane mu mashyirahamwe y'Abarundi. Mu biganiro twagiye turashikiriza mu kwezi gushize, hari mu kwezi gushize kwa kabiri, twarahagaze cyane ku ijambo. Wavuze ibintu bibiri, wavuze diaspora, wavuze n'ikintu cyitwa community. Twebwe rero twahagaze ku ijambo ryitwa diaspora. Umuntu aravye abona yuko umengo amashyirahamwe menshi y'Abarundi aba mu mahanga afatira kuri ako kajambo diaspora, hanyuma bagaca bashaka kuca bafata Abarundi bose ikivunga, bakashaka kubashira hamwe naho bataba bari muri iryo shirahamwe. Ntibatandukanye ishirahamwe ryagiye kwandikwa muri leta naho ryo bari rifise izina rya diaspora, ariko riba rifise ico rigamije, riba rifise amategeko yaryo. Ni ukuvuga ko n'umuntu w'umurundi aba muri Australia arashobora kuvuga ati je ndi umurundi ariko sinza kwinjira muri iryo shirahamwe mwise akarorero ishirahamwe ryanyu canke ishirahamwe rijya rindi risanzwe ritwawe n'urya wundi, ariko akaguma ari umurundi. Yego rero aho niho duca duhagarara ko cyane, kuko no mu byo twagiye turasoma hari abavuga bati aba bakoze ibi kubera inyungu zabo ntibaserukira Abarundi, abandi nabo ngo aba nabo barakoze ibyabo ntibaserukira inyungu z'Abarundi. Tuca tugaruka rero muri ya mategeko, muri za organisation pays twavuga ko ikibazo ni cya kindi ko mwebwe muri ishirahamwe rizwi n'amategeko yo muri Australia, hakaba hariho irindi naryo nyene rizwi n'amategeko muri Australia, rirashobora kuba ridafise abanywanyi nk'abo mwebwe mufise, rikaba rifise babiri canke batatu, ariko mwibuke ni ishirahamwe rizwi n'igihugu kandi rikora ku mugaragaro. Rirashobora kuvuga yuko rikorera Abarundi naryo nyene. Naha muri Amerika turafise menshi, ubu hatanguye amashirahamwe menshi, ubu tugeze ngira kuri 5-6 n'ayandi ariko aravuka. Ariko murumva yuko yose uko angana kose n'amashirahamwe y'Abarundi azwi n'amategeko y'intara asanzwe arimo. Ahantu duhagarara cyane cyane ni ku migenderanire y'ayo mashirahamwe n'iryo shirahamwe rivuga yuko naryo nyine riserukira Abarundi ku rwego rw'isi, kuko Abarundi bose bari ku isi harimo abatari muri ryo. Ni ukuvuga yuko iryo rishobora kuba ryanditswe mu Burundi cyangwa ryanditswe ahandi, rikavuga yuko ritwara Abarundi kubera ka kazina ka diaspora ku rwego rw'isi, diaspora ku rwego rw'isi, ariko ugasanga harimo Abarundi bari mu isi mu bihugu bindi batari muri ryo. Rero ahantu duhagarara tuguma dusubira naha ho kumenya mwebwe nimba muri ishirahamwe cyangwa ayandi mashirahamwe yose ari ku isi, kugira ngo mukorane n'irindi shirahamwe risanzwe rikorera hanze yaho muri, kandi ata mategeko ahari yanditse yerekana ukuntu mukorana, mwumva bigenda gute? Reka dutange nk'akarorero gashobora kubereka yuko hari ibintu bishobora gutuma ibintu byumvikana neza. Akarorero ko bari nkaka, dufate nk'akarorero ishirahamwe ryanyu rirafise umugambi w'iterambere mu gihugu cy'u Burundi. Mwebwe nk'ishirahamwe ryanyu ryo muri Australia murashobora kuja gukora umugambi mu Burundi mutarinze guca kurindi shirahamwe. Ivyo birashoboka. Ni nkuko mushobora gufata uburyo mufise
mukavuga muti ubu buryo reka tubuhe ryashirahamwe bivugwa yuko ari ryo ku isi kugira ngo rishireho uyu mugambi mu ngiro. Mugasanga nk'akaroro sinzi hiwanyu hari mu bihugu bimwe biteye imbere usanga bakurikirana uburyo bw'amashirahamwe cyane cyane nk'uburyo muba mwaronse muri leta mwahawe na leta, musanga leta ikurikirana kugira ngo imenye yuko ubwo buryo buba bwakoze. Mu gihe muba mwafashe nk'ubwo buryo mukabuhereza ishirahamwe muvuga yuko mukorana, ariko iryo shirahamwe ritazwi muri ico gihugu murimwo, hanyuma ubwo buryo n'akarorero turiko turatanga, si ukuvuga yuko ari ibintu bizoba canke vyabaye, mugasanga ubwo buryo burakoze nabi canke ntibukoze na gatoya, mugaca musanga habaye nk'ikibazo. Mbega muri ico gihe mwibaza yuko abohura n'ingorane muri ico kibazo boba ari bande? Boba ari abo baserukira abarundi mu mahanga canke boba ari mwebwe musanzwe mukorera muri Australia? Bose bohura nazo, ariko reka mvuga uku kw'ico kibazo. Ikibazo mubajije ni ikibazo c'inkoramutima cane, ari naco gituma mubona mu bintu nk'ibi haba uburongozi buhinduka. Nico gituma mu bintu nk'ibi uburongozi buhinduka. Hanyuma mbona hariho n'ibindi bintu kumbure bitonavugwa hataragera ko bivugwa ngaha, igihe bizovugwa mu gihe caco gikwiye, kuko iyo witegereje uko abarongozi bashasha ba diaspora ku rwego rw'isi bariko barakora, biri totally different ugereranije nuko abo basubiriye bakora. Kuko bo mu ntumbero yabo barafise baravuga yuko bagomba kubanza kuzana ituze ahantu hose hari ingorane. Ariko ntabaciriyemwo hariho abandi bavuga ibihushane. Murumva ko mwe muvuga yuko barondera ituze, ariko abandi bavuga yuko ahubwo bazana ingorane. Dufate nko kuri aka karorero ka irishirahamwe twavuze ry'iwanyu hiyo muri Australia, BDCA, baravuga yuko ahubwo riza guca abarundi imigwi. Kandi mugiye no kubiraba naha muri Amerika hari abavuga uko, kuko hakiriho lejanti abari bazi yuko baserukira canke ishirahamwe ryari rizwi cyane yuko rikorana na diaspora ku rwego rw'isi, ryari ishirahamwe ryitwa BDCA. Ariko mu nyuma harabaye ingorane muri BDCA, ubu haramaze kuvuka ayandi mashirahamwe ashika kuri 2. Rero ubu gushika uyu munsi BDCA nayo nyene iriko irarondera. Hariho ahantu nabonye banditse ikete umenga ni BDA ivuga yuko yanditse ikete isaba yuko yo kwakirwa na diaspora ku rwego rw'isi kugira ngo baganire. Na BDCA nayo nyene yagize uko, yaranditse ikete mu kiganiro twagiranye haciye indwi 2, baratubwiye ko nabo nyene banditse ikete kugira ngo babemerere baganire, kugira ngo bahanahana ivyiyumviro ku bibazo bimwe na bimwe, ariko batarigera bishugwa ku makete banditse. Muca mwumva yuko vy'ukuri hari bamwe bashima bavuga bati aba nkuko mwe mubivuga ati bariko bakora neza bashaka guhuza abantu, ariko ku rundi ruhande hari abavuga bati oya ahubwo siko bimeze, hari agahazi. Mbega ibyo byose ntimwibaza ko byoba biva ku kuntu abantu badatahura neza ibyo ari byo amashirahamwe azwi n'amategeko mu bihugu? Ariko ubandanirize ku ciyumviro wariko. Ego uko birumvikana. Umvira rero nyakubahwa mumenyesha amakuru, uko vyoba kose ikintu kigira intango kikabana n'ukuntu gihera. Iyo turiko turavuga ibintu nk'ibi tubivugira ku ma social media, naho tutokwandikira
abo biraba baravyumva ni ukuvuga uburongozi bw'Uburundi buravyumva, uburongozi bwa diaspora ku rwego rw'isi buravyumva. Nakubwiye yuko habaye higeze kuba induru zitewe na rejanti, hanyuma haraba makete menshi. Rero izo nduru abarongozi bubu barazumvise kuko abarongozi ba diaspora ku rwego rw'isi. Hanyuma muco bavuze, muco biyumviriye, muco mu nshingano bihaye bo baravuze bati turashaka ko abadiaspora ku isi yose babaho batekanye, twakura akajagari. Hanyuma diaspora, abarongozi ba diaspora baba abantu batowe. Hanyuma baranavuga bati hano turafise ibirego byinshi vy'ishirahamwe BDCA muri Australia. Turafise n'ibindi birego byinshi vy'ishirahamwe BDCA byo muri Australia, ariryo Burundian Diaspora Council in Australia, ariryo nanje ndimwo ndiko navuga mu ruhande rwaryo uyu munsi. Bamaze kuvuga uko bace baravuga bati rero turabakeneye ko batubwira bya bintu bahora bandika bari kumwe, twicarane hanyuma twumve ahari ingorane, nitwasanga ari ingorane bazokwimarirabo bigende neza, nitwasanga ari ingorane hari ico bosaba ko duterera duterere, nitwasanga byaraheze sawa. Mugabo Jean Pierre abonye ubwo butumire yaravuze ati nukuri jewe nofuma ndabivamo byose, muzanye ibiganiro, ati muje kumbomorera ibintu. Bati none ko muvuga ko muje mu biganiro byo gutegura amatora, none muje kutubomorera ibintu, jewe rero sinzoza. Baramubajije bati none byaraheze, nawe ati ntivyaheze mugabo ntituzoza kuko ivyo bintu muje gutubomorera ibintu byacu. None aho wumva uwo bari mu mafuti yo barinde canke wumva byogenda gute? Nimba jewe ndiko ndarenganya Jean Pierre, diaspora izovyifata mu gute? Kuko barashaka yuko ubwa mbere ho diaspora ku rwego rw'isi irashaka gushira Abarundi hamwe, hanyuma Abarundi hamwe bayibwire ibyo bagomba kwibakorera, banayibwire bati urutonde muriko murakorera ko rwashizweho na rejanti tugomba ko ruhinduka uku nuku, twebwe tugomba ko duhagararirwa muri ubu buryo. Mugabo by'ukuri babanje kumviriza ingorane jewe fitaniye na Jean Pierre, babanje kumviriza ingorane Hirere afitaniye na Emile. Hanyuma rero kugira ngo babe basangira ikibazo kimwe cyo kugaruka kubaza, kubwira, gutegeka, kuko abo barongozi bo ku rwego rw'isi n'abakozi bacu n'abakozi biwacu, ni twebwe tubaha akazi, ni twebwe bakorera, ni na twebwe tubasaba tuti tugomba ko mutukorera uko. Rero nabo bakavuga bati kugira ibi bishoboke nuko Abarundi baba bagiye hamwe, kugira baje hamwe nuko bicara ibibazo byabo bavugira ku audio no mu nyandiko, ku email no ku YouTube, babiyage twumva, hakaba haraho dusaba guterera duterere. Ba Jean Pierre baravuga bati yo ivyo byo hava muca muzana amatora, niko ba Jean Pierre bavuga bati rero ntituza, nimba ari uko hazocaza amatora ntituzoza. None umva vyogenda gute? Aho rero nongirira nti reka tubarindiye aba barongozi, kandi bakaba bavuga bati tugomba guhera muri Australia, niho bikaze cyane, hanyuma tubandanye n'ahandi tuhakikishe ko byose. Kandi bakanavuga bati mu kubikora tugomba ko hazoba harimwo n'intumwa ya leta ihabe, kugira ngo aho twoba turiko turakora ubutariko iduhanure, baduhanure batwerekeze uko twobigenza. Canke bumve ntiduhagira aho duhengama mu guhanura abo bene wacu.
none icoba kirenze uko jewe numva yuko ari ukuca turindira hanyuma nabwabo bagowe n'ibintu byinshi kuko twebwe ubwacu turiko turabagora ko twagomba ubu hari hageze aho tubabwira tuti ngo canyu gisigaye ni gitonyi none ja kukibi mu byo mwari mujejwe tugomba kuhongeramwo niki ibi muriko murabikora nivyo Japhet yitumye tugomba ibiki niko bimeze niko ndabibona mbega burya mwe nimwibaza yuko no kuva mu ntango nuko umengo mwebwe muhagarara cyane kuri legenti ntimuhagarara kwishyirahamwe kuko ishyirahamwe ry'abarundi ku isi ryamye ari ryarindi ntiryigeze rihinduka icahindutse n'abarongozi aho rero nico gituma ubu abarundi rongoye bavuga bati tugomba ko rihinduka ubu abarirongoye bavuga bati twarumvise twaje ku burongozi twaramaze kumva ibibazo byose twaramaze kumva ibibazo byose muri ibyo bibazo harimo no kuba ishirahamwe ryitirirwa iry'abarundi bose mugabo by'ukuri atari ishirahamwe riri international ari ishirahamwe ryo mu nzu ryo muri Norvege ni ishirahamwe ryo muri Norvege iki ni kibazo tutagomba kuvugira aha tugomba kubanza kurindira kuko ibibazo barimwo ibibazo abarongozi ba diaspora barimwo ku rwego rw'isi ubu biragishinga bo nuko umurundi uwari we wese abanza kumvikana na mugenzi ni mu buriburi ibibazo bikuru bituma batatana ibibazo bikuru bituma haba uruhagarara bibanze biveho babanze bamenye koko ko atampanuro ko atabufasha bakenewe ko kugira ngo ugo ruhagarara ruhere basanze atabufasha bakenewe ko babandanye na programa zabo basanze bakenewe kubufasha babanze baheze ico kibazo kuko nta usomera induru zivuga imigabo n'imigambi yari yose bo bafise jewe na Jean Pierre na Hirere turiko turaryana nishoboka they will be no success nta success for izo haba ibyo birumvikana iciyumvira ariko ndavuga ni cuko vuga yuko ishirahamwe ry'abarundi ku isi ugiye kubiraba ntiryahindutse ni ryarindi abahindutse n'abaritwara ariko ukuntu bahindutse honyine ukuntu bahindutse hariho bamwe mu barundi bari muri ryo babona yuko bitagenze neza nk'uko byategerezwa kugenda hariho abandi babona yuko byagenze neza mu mashyirahamwe yari asanzwe amatora nyakuciriyemo nyakubahwa iminsi yose ibintu byose bibaye mu matora nuko nyene Kagame ntajaho ngo nuko abanyarwanda bose uko bangana bamutoye yaba Mutama Evariste ntajaho ngo nuko abarundi bose uko bangana bamutoye yaba Samia yaba John Biden yabande uwari we wese agiyeho mu matora ntajaho ngo nuko bose bamutoye ariko majority y'abamutoye niyo baraba bigata byitirirwa bose ego cyane ariko hari akabazo gakomeye ngaho kandi sinibaza yuko nabo batowe uyu munsi bashobora kukishura biragoye muti gute raporo yatanzwe n'abahahora irerekana neza yuko atamurundi n'umwe ku isi ari mu mahanga yatanze cotisation muri diaspora mu mategeko yabo yanditse biravuga neza yuko umuntu atora canke atogwa nuba yatanze intererano sawa sawa none nimba atamurundi n'umwe yatanze intererano mu barundi ba mu mahanga
ariko amatora hakaba abatora batatanze, hakaba abatorwa canke bitoza batigeze batanga. Ni ukuvuga yuko batubahirije ya mategeko yabo. Ntimwumva yuko umengo bariko barubakira inyuma y'amategeko, mu bintu binyuranye n'amategeko? Aho niho noca mvuga yuko ahubwo boba batanguye neza kuba bo bariko baragira bati tugomba tuce tugenda igihugu ku kindi, tumenye ingorane ziriyo zituma hoba Abarundi umwe wenyene yatanze ijana hoboneka imiliyoni mirongo nka muri Australia iwacu tutanze ijana rimwe, idolari ijana gusa. Amahera ico twogomba gukora cose mu Burundi twokikora. None ni kubera iki ata bihumbi 20 canke 10 dufise kuri konti? Nta n'ibihumbi 5. Ni kubera iki atabihari? Ninaco ituma rero iyo nzira yo kuvuga ati tugomba tugende igihugu ku kindi, tumenye ibibazo biriyo bituma diaspora ivugwa ku izina gusa, hanyuma ivyo bibazo tubitorera umuti, tubandanye na gahunda, hanyuma baduhe igikorwa twubake, baduhe ibikorwa. Iyo niyo nzira, kandi nanje ndi kumwe nabo ntituganira ntituyaga, mugabo ndaraba uko bariko bagenda, kuko nubwo busambuye bovuze bati reka dusambure, bakikeka bati ibitagenda neza ni bokubatse bakaruha, bagera hejuru bati Abarundi bisibyo bakora. Reka rero bagende igihugu ku kindi, bave hano baze muri Amerika, bati tubwira ibibazo tubigenze gutse kugira ngo mwese mwiyumvemo diaspora, mubabwire, hanyuma muhejeje kubabwira ibyo basanze mwebwe mushobora gutorera umuti mwebwe ubwanyu mukore, bavemo. Ibyo basanze mwovuga muti dufashe, babafashe. Ahandi abandi mufise ingorane sawa, hanyuma rero bipange bati ubu rero ingufu twazirose, nta ufise ikibazo. Ubu rero tugomba duhindura amategeko, diaspora tugomba tuyubaka uku, hanyuma tuvugane na leta y'u Burundi kugira duhindure ibi nabyo tubigenze uku. Je niko ndabyumva. Iyi niyo nzira yonyene ishobora gutuma abantu bita. Murumva rero ko mwe musa n'abavuga yuko, kandi ibyo muvuze umengo nibyo na Lejanti aheruka kuvuga mu maeshange canke mu byo bagiye barandikiranira n'abahari ubu kubijanye n'amategeko. Lejanti yavuze yuko aba bahari uyu munsi bahari kugira ngo bategura amategeko yo kugira ngo hazoce hatorwa inzego nyazo zizoca zitwarira ku mategeko nyayo y'ukuri yemewe na bose. Yego. None mwumva aha niho hari ikibazo kandi gikomeye. Byumvikana yuko amategeko ahari uyu munsi ari amategeko novuga yuko adahurijwe ko na bose canke atameze neza, kuko urumva n'abariko baratwara uyu munsi batwara baratowe bidaciye mu mategeko, hadakurikijwe amategeko. Sinzi ko bitahura. Kuko nkuko twabivuze muri raporo bivugwa yuko ata Murundi yatanze cotisation. Nimba ata Murundi yatanze, ni nka kujya twovuga duti Abarundi bose bo mu Burundi kugira ngo uje gutora, urazi ko Murundi wese afise imyaka isabwa n'amategeko 18 kuduga aratora. Uce wibaza nk'akarorero Abarundi bose bafise imyaka 17 no musi yayo, ukaca wumva ngo batoye umukuru w'igihugu. Nukuvuga yuko bagiye gutora batabire kuriwe n'amategeko.
urumva n'uwo mukuru w'igihugu yotogwa yoba yatowe n'abantu badakwije amategeko yo gutora. Nibyo turiko turavuga, nimba abategezwa gutora canke gutogwa ari abatanze intererano, ari yo ku kwezi, ari ku mwaka, bakaba batayitanze ariko bagatora canke bakitoza bagatogwa, murumva yuko amategeko atubahirijwe. None nimba amategeko atubahirijwe nkuko bamwe babivuga, niyo raporo yemeza ko atabantu batanze contribution ihari, ni kubera iki ibindi byose batobanje kubirindira babanze bakora ibijyanye n'amategeko kugira ngo bafate umurongo, bamenye n'ukuntu boza barakorana n'abo bandi Barundi, amashyirahamwe y'abandi Barundi ari hanze? Sinzi ko mubitahura. Igituma jewe nibaza, kandi nibaza ko ari n'ukuri, nuko abo bantu nubwo boba bagiyeho bitubahirijwe amategeko, reka ndabifate uko nyene uko muriko murabivuga, bobo bashobora kuba bagiyeho bafise intumbero, bavuga bati natwe turabona ibitagenda neza mugabo reka tujeho kugira ngo tufigisinge ibitariko bigenda neza. Nukuvuga ibyo ikintu ca mbere nukuvuga nshobora guha nka 8 ku 10 coba cateye abantu kureka kukotiza, ni amanomination, kunoma. Nukuvuga Jafete guhagarara muri Norvège akaza muri Amerika. Muri Amerika hari abantu bikwije bafise ibintu byose bikwiye kugira ngo babe botora abarongozi, akacaza ati nihirere ngumva ko ari warongora Amerika muri diaspora. Akaza muri Canada ati ngomba Emire, akaza muri Australia ngomba naka. Iki jewe ndagiha amanota 8 ku 10 mu byatumye iyo cotisation itabaho. Nimba rero aba bantu inyuma yayo yuko kunoma haciye haba, inyuma yuko kugena haciye haba induru, na niko byabaye mu bihugu byose, kandi izo nduru zikavuga ati naka yatugeneye umuntu twari kwitorera. Uhasubiye arafise reference yicatumye abasubiriye batashimwa canke bonona ibintu. Nabo ravuga ati mu byo ngomba gukora kugira nsubize ibintu mu buryo, ngomba gutangurira kuri iki. Niki kindi naco ni bakizane, mugabo priority ni iki. Iki cateye induru bikaba bizwi na bose. Aho rero niho jewe mvuga nti kumbure icuvuga kirumvikana, mugabo nukuraba icyateye ingorane. Hanyuma icambere nukucuraba iyo uko kunoma, ukaraba ukabaza mwanomye biteye bigenze gute. Erega na hano nkubu iyo Jafete igihe ya noma Jean Pierre amaze ibi bintu mu ibintu bya diaspora bimazemo imyaka 10. Jean Pierre yashizweho na leta. Umvira nukuvuga rero ni na Jean Pierre yofasha abantu akabegeranya, akababwira ati ngomba rero yuko muza mu haba uburongozi abantu bitoreye. Twebwe ntitwaraba uko yagiyeho, uko yagiyeho yaba yagiyeho nabi, mugabo yaje nk'inyishu mu bibazo dufise. Uza kushigwaho uburyo washizweho nikiza kuba ikibazo, wewe uje nk'inyishu canke uje kubandanya bya bibazo byari bihari. Aho rero ntawe bari karavuga. None naba rero ibwa mbere ibibazo bikomeye bya mbere byateye ibindi byatumye ingorane zose ziba ni kunoma. None rero ubu ariko abahari bariko baravuga bati uwanomwe n'utanomwe, umvira
Jean Pierre yanomwe na Emile atanomwe nimuze tuvugane ukuntu twobigenza kugira mwese mwiyumve mugira amahoro. Aho ntabwo urumva ko wa muntu ariko araza nk'inyishu y'ikibazo, ariko inyishu nibaza yuko yoba iri muri mwebwe nyene, kuko ngiye gusoma ivyo uyo Jean Pierre yanditse canke ivyo mwebwe mwanditse, hariho ibintu mugaruka ko cyane muvuga ngo inyungu ngo abarondera inyungu zabo, abandi barondera inyungu z'abarundi. Ibyo abarundi rero hariho abashobora kuvuga bati naka canke umugwi kanaka ntukuri nturondera inyungu yacu, ahubwo urondera inyungu yabo canke inyungu y'abandi n'ibindi. Mwavuze ibintu by'amanomination, ariko ari byo byoba byarateye ikibazo. Ahubwo umuntu ashobora kucabaza ni cya kibazo twavuze ku bwa mbere, sinzi ko mwashoboye kugitahura neza. Ishyirahamwe ry'abarundi ku isi, turetse ikibazo yoba ifise cyo kuba ridafise ububasha bwo gutwara ububasha bwo gutwara ayandi mashyirahamwe ari ku isi mu bindi bihugu. Ingingo nasomye kare ivuga yuko amashyirahamwe yo mu bihugu y'abarundi mu bihugu bindi canke abantu b'abarundi mu bindi bihugu bashobora kuba abanywanyi b'iryo shirahamwe. None ni kuki batokora muri aya mategeko yabo gusa, bakamenya bati muri Australia hari ishirahamwe ryitwa BDCA, hariho n'ishirahamwe ryitwa BDCA, bakamenya hariho ishirahamwe ryitwa communauté y'abatwa, hari ishirahamwe ryitwa ukunukunuko. Urumva yo yose n'amashirahamwe kandi yose arazwi muri leta ya Australia. Kandi urumva yuko ufatiye ku mategeko y'iryo shirahamwe, ni ukuvuga ayo mashirahamwe yose ashobora kwandika ikete avuga ati twebwe ishirahamwe kanaka turasabye yuko tuba abanywanyi b'iryo shirahamwe ryayo, nabo bakabemerera canke bakabahakanira, batarinze kuja kuvuga ngo dukene. Kuko vy'ukuri ugiye kubiraba, uwahora atwara, dufata karori, wahora aserukira iryo shirahamwe mu gihugu canyu canke mu kindi gihugu cyari cyo cyose ku isi ari umurundi, iyo bamukuye aba bashasha aca atangura kwiyumvira nabo nyine ibindi. Sinzi kuko vyumva aca atangura kwiyumvira ibindi, kuko urumva erega harabucumbise ibyo mu bindi bihugu birashoboka, ibyo mu bindi bihugu okay. Mugabo twebwe hano diaspora y'abarundi ku rwego rw'isi canke ku rwego rw'igihugu, diaspora y'abarundi ku rwego rw'igihugu ntiyaribwo ibeho. Oya, aho umuntu ashobora kubaza ati mbega mwebwe kugira ngo muvuge ko iyo diaspora itari bwabeho muba mufatiye kuki? Kuko mwibuke twabivuze kare no mu kiganiro twababwiye twagize mu kwezi kwa kabiri, ijambo diaspora rivuga abantu b'abanyamahanga b'igihugu kanaka ahubwo bari mu mahanga. Dufata karorero diaspora burundese, tuvuze duti diaspora burundese en Australie, ni ukuvuga abarundi baba muri Australia. Tuvuze diaspora burundese aux États-Unis, ni ukuvuga abarundi baba muri Amerika. Murumva yuko bavuze gusa ijambo abarundi baba muri Amerika, ntibavuze ishirahamwe ry'abarundi baba muri Amerika. Ni ibintu bibiri bitandukanye. Mumaze kuja mw'ishirahamwe, ni ukuvuga yuko ari ikintu kizwi n'amategeko, kigendera ku mategeko. Kandi ico kintu kizwi n'amategeko, kigendera ku mategeko, jewe ndi umurundi mba muri ico gihugu ndashobora gutora kutakijamwo. Sinzi ko muvyumva, ariko sindeka kwitwa yuko ndi umurundi aba mu mahanga, sindeka kwitwa yuko ndi mu diaspora w'umurundi ngo nuko ntari muri rirya shirahamwe.
ngomba rero ndakubwire kumbure ubajije uti uvuga yuko diaspora itari bwibeho kumbonki canke mwebwe inigiki kituma mwemeza yuko diaspora itari bwabeho umbira mwikete Jafete Rojanti yanditse itariki zitandatu z'ukwezi kwa 11 mu 2020 ryo kunoma abarongozi ba diaspora ku rwego rw'igihugu muri Australia yarinomyemwo abantu batanu hari uwitwa Eric niho yarakiva mu Burundi urumva ko yari umushitsi ariko akaba yarazinanye na Jafete cyane ico gihe yari mugenzi wiwe uwo hakaca haba uwitwa Jean Pierre aba muri mu ntara mbamwo hakaca haba uwitwa Sebutime yahora abana na Jean Pierre na Jafete Rejanti muri Norvege urumva nawe yaheruka kuza kubino hakaca haba uwitwa Peresi Barina kandi nabo nyene tubana hano hakaca haba uwitwa Cecile nawe nyene tubana hano kandi bose bakaba urumva baba mu ntara imwe mu ntara zitandatu intara wumva ya PF ibamwo abantu batari munsi y'imiliyoni zitatu nta muntu arimwo intara ya Melbourne ntiri munsi y'imiliyoni 2 nta muntu arimwo intara ya Sydney ntiri munsi y'imiliyoni 3 nta urimwo uriko muravyumva gutyo urumva yafasha abantu baba hamwe mu karere kamwe mu gace kamwe iki gihugu naco ni kinini kiretse kungana na Amerika kuko mva ngaha nja muri PF n'urugendo rw'amasaha 6 n'indege nkaho nta numwe ari ufasha abantu baba muri quartier imwe nibuci uvuga yuko ngo kandi we ubanomye ntuba muri ico gihugu ko tumbwira yuko iryo ari ishirahamwe yitwa ngiki aho nta nyishu nimwe jewe numva twaranamubajije igituma none utaravye abafuma bava mu ntara zose ni kubera ikindi ca kabiri hariho ishirahamwe rya Jean Pierre ryitwa Father Hope ry'umuryango wiwe iryo shirahamwe rya Father Hope ugiye kuri website ya leta hano ikwereka yuko ari ryo yanditseko iryo shirahamwe ryiwe rero nk'uko ubizi hano iyo ufise ishirahamwe urasaba fandi iyo mfashanyo usabye ushobora kwerekana uko wayikoresheje ibindi ushobora gusaba imfashanyo nini canke ntoya ushobora gusaba mbese n'ingurane ukayisaba kuri iryo shirahamwe twebwe twaramubwiye tuti nimugomba ishirahamwe rya bose ngo turikure kwijya kuri rijya Father Hope irya shirahamwe ry'umuryango wawe tugire rindi rishasha ivyo yaravuze ati sinshobora twaramubwiye tuti ngo rero tugira amatora hano utogwe n'abarundi baba hano yaravuze ati sinshobora iryo rindi naryo wumva ari ryo ndimo yitwa BDCA byabanje zifata umukuru wa communauté muri iyi ntara turimo yitwa Innocent bafata umukuru wa communauté mu ntara ya Sydney numumenyesha makuru yitwa Amede dufata umukuru wa communauté mu ntara ya PF nawe arahaba dufata umukuru wa communauté mu ntara ya Adelaide arahaba tubagisha inama dufata umukuru wa communauté muri Melbourne nabo barahaba turababaza tukora iki kuri ibi bintu bya Jean Pierre tumwemere tumuhakane yasigiwe na Rojanti batoya akuna kagaye bishoboka bati rero turatubabwira tuti nimuhamagare abo murongoye
hanyuma tubabaze nabo turababaza bati kweri ibi bintu ntabyo twokwemera nimudutegurira amatora tugira ishirahamwe ryacu uko niko byagenze ikikuru rero igikuru kwishirahamwe ry'abarundi bafise intumbero yo mu Burundi igikuru sukwandikisha uko kwandika yewe twese turazinanye ndaza amazina yawe n'ibikiri ndandika nkashira hati igikuru ni uko mubaho ubwa mbere mubaho nico kintu ca mbere kuko nibyo mukora bizoboneka kuko mubaho navuze nti communauté ntisaba uburyo mugabo ku bya diaspora ku ntumbero ya diaspora bisaba ubwenge bigasaba ubumenyi bikaca bisaba n'uburyo ibyo bintu bitatu n'uburyo mbega yo ugize yufashe rero uti narandikisha igishirahamwe uvuze uti narandikisha igishirahamwe hanyuma muri iryo shirahamwe wandikishije ukaba tabanywanyi ufise ubwo buryo naho wowe ufise ubwo bumenyi ubwo buryo uzocubukurahe ko buryo bugomba kuva muri za nguvu za babana bagize ishirahamwe ico rero jewe ku ruhande rwanje hano nka muri Australia hoho nituyize umuntu wari we wese n'ubu nanje naho noja kwandikisha ikintu bita diaspora no candikisha umunsi n'ikindi cya community no candikisha umunsi nta ngorane zirimo mugabo kuzoronka abantu bakijyamo abantu bavuga bati turi inyuma yawe muta hageze ibikorwa niyo ngorane ego cyane ahubwo ibyo muvuze n'ukuri kugaragara ahubwo hari nashaka mbazi ndababaze ayo ma community mwagiye muravuga ya Perth ya Melbourne Sydney mbega na ma community y'abarundi yanditswe muri izo ntara canke ni kurya muvuga muti n'abarundi baba mu ntara kanaka abarundi baba mu ntara kanaka ariko badafise ishirahamwe ryabo ryanditswe rizwi n'amategeko nukuvuga igihe abarundi bagera ngaha bivanye n'intara bagezemwo leta yarabahimiriza yuko kugira ngo bakipinge kaca yabo bakipinga umuco kandi n'ibibazo byabo bize birumvikana byoroshe ko boja hamwe bagashinga bagashiraho abantu babaserukira nuvuga intara imwe usanga ari nini isumba nk'igihugu cy'u Burundi intara imwe gusa usanga isumba nk'igihugu cy'u Burundi no kuvuga rero abo bantu bajaho ari uko banahimirijwe na leta hanyuma bakabyumvamo bakanababwira ni n'akamaro kabyo hagaca haba rero abarundi baba muri ako gace bagaca bagira bati tugomba naka ko yoba icegera ciwe naka ko yoba umunyamabanga wiwe nuko rero amakominote ahari ego cyane nibyo turiko turavuga rero urabona izo kominote zirahari naho zitazwi mu mategeko ngo zandikwa ahantu ngo hariho community yitwa kunuku oya ziranditswe mu mategeko ziranditswe barandikisha hanyuma bakemegwa na leta hariho urwego rwa leta rujejwe kwemeza amakominote n'amashirahamwe no kuvuga rero uremegwa urasaba nubwo biba bimeze ko nubwo muba muhimirijwe na leta murandika mugasaba mukemererwa hanyuma mukabona rero kuza muratumirwa mu ma event atandukanye ya leta n'ibindi nka community niko bimeze rero akabazo rero kaca kagaruka ni kajya ko kumenya mwebwe mwovuga gute yuko diaspora itari ihari kuko murumva yuko abarundi ijambo diaspora n'abantu b'igihugu baba mu mahanga none ko hari izo ntiyari ihari kuko wumva abo bantu bose tudondaguye ayo mashirahamwe tudondaguye ntiyashirikishijwe kandi n'abantu ku kiti cabo ntibashirikishijwe no kuvuga amashirahamwe y'amakominote ya diaspora yemewe n'igihugu ca Australia
na leta ya Australia n'abandi bose iyo bakeneye abarundi bacako uriko uravyumva byafete mu kushinga Jean Pierre nta kintu yababajije nk'abarundi nabo ku giti cabo kuri umurundi umwe individual ntabwo yigeze abaza urumva rero nico gituma tuvuga yuko nta yari ihari ryo shirahamwe nta abadiaspora bari bahari mugabo nta shirahamwe rya diaspora cyari ego cyane aho rero tuciye tuvyumva muvuze rero ko atashira hamwe ariko iryo shira hamwe nanyu muvuga ngo ritari rihari murumva yuko ryari rihari iri ryitwa Burundi diaspora naho ritarimwe abarundi benshi nkuko mwebwe mubivuga canke muvyiyumvira ariko murumva ko ryari rihari ni nkuko muri iryo ushigikiye ibyo no kuvuga demokrasi nta kamaro yo bifise oya twebwe nitwe tugomba guhimiriza abantu ko tukorera ahabona gukora ku mugaragaro kandi mu buryo bwa demokrasi ikintu uri kurakora cyose kubikorera ku mugaragaro mu buryo bwa twebwe turi mu gihe turimo ni gihe cyo gushira imbere yawe ukashira imbere y'abantu abantu bavuga oya ikaba oya ugasubira inyuma gusa aho tudashoboye kumvikana naho mubona ishirahamwe muvuze ko ritari rihari irya diaspora ariko murabona ko ryari rihari naho abantu bari bahari tuvuga ngo ni benshi bivanye n'igitigiri mwebwe mwifuza ariko mumenye nuko muri iryo shirahamwe ryanyu harimo abatari muri ryo ariko ari abarundi navuze yuko iryo shirahamwe ryari ishirahamwe ry'umuryango ryitwa Father Hope ishirahamwe ry'umuryango ryitwa Father Hope muri iryo shirahamwe ry'umuryango rero acaraza mu nyuma agereka ko ikintu avuga ngo ni diaspora kugira ngo acitirirwe abantu benshi niyasaba fandi ayisabe mu bantu benshi ntayisabe nk'umuryango wiwe aho rero nico gituma nta ryari rihari ni naco gituma mu byo twamusabye no mu ikete twamwandikiye twamusaba ibintu bibiri kimwe kukura ko iryo zina rya diaspora kurikura kwishirahamwe ry'umuryango kuri fadaho kabiri twamusaba yuko tumusaba yuko twotegura amatora hoba amatora abantu bakarongorwa nabo bitora ibyo bintu byaramunaniye na jewe yarigeze no kunyandikira ikete naho ugomba no rikurungikira atwandikira jewe n'uwitwa Tasiyano atubwira ko agiye kubikora haciye imyaka ingahe nyinshi oya ariko je nibaza yuko yoba yarahinduye ivyiyumviro vyiwe kandi birashobora kuba byumvikana kuko murazi neza mu mategeko y'ibihugu hariho amazina umuntu ashobora gukoresha ariko arashinga amashirahamwe hariho n'amazina adashobora gukoresha ariko arashinga amashirahamwe mu gihe rero iryo zina diaspora ritabujijwe muri Australia ko ryokoreshwa mu ishirahamwe murumva yuko mwebwe ubwanyu atabubasha mufise bwo kumubwira ngo akure kuri iryo zina kuri iryo shirahamwe yandikishije nimba atabubasha dufise nawe nta bubasha afishe bwo kubitwitirira nta kibazo ni uburenganzira bwiwe nta bubasha afise rero bwo kubitwitirira twebwe murumva rero yuko muciye mugaruka hahandi twavuga kuko na diaspora ndundi bivugwa yuko ari abarundi bose ariko mumenye yuko abarundi bose bari mu mahanga batari muri ryo muca mwumva yuko abo barundi nabo batari muri iryo shirahamwe nabo boca bavuga bati twebwe ko tubere tutari muri iryo shirahamwe ako kajambo ka diaspora ribagakuremo none mwumva bogakuramo rero kuba abarundi bose batari muri iyo diaspora muri diaspora ndundi ku rwego rw'isi kuba abarundi bose batayirimo nibaza ko icyabiteye twakiganiriye mu mwanya uheze icyabiteye twakivuganye bikwiye rero nibaza ko ikiringo
abadiaspora bashasha, abarongozi ba diaspora bashasha bamaze ko ari gitoyi, kandi nerekanye ibimenyetso by'uko bafise intumbero yo gusubiza ibintu mu buryo. Aho rero ibyo nibyo byizigiro mfise, urumva ko bitandukanye ko bitandukanye n'ibya Jean Pierre. Aho hari urumva Jean Pierre suwimirije cyangwa suwigeze umbwire nze kukurungikira kumbure nze kukurungikira amajwi, ariko aravuga yuko diaspora atari urusengero. Diaspora ngo si urusengero, ikeneye abanywanyi, ikeneye kwandikwa gusa. Ni ukuvuga rero reka rero kuri ibi bya hano tumva yuko ari byiza, byoba byiza bihindutse. Hanyuma diaspora ku rwego rw'isi yarahindutse, nayo ubwo yahindutse nimba hakiriho ibindi bibazo reka turindire ko tubona batanguye kuvyirukamwo, kumbure bizogera aho bidushikanye. Ego cyane, mbora twaganiriye neza, hanyuma sinzi nimba hari akajambo ushaka gushikiriza abarundi bari muri Australia mu butandukane bwabo, abari muri ishirahamwe ryanyu, abatari muri ryo, n'abari mu yandi mashirahamwe, akajambo ubashikiriza nakahe? Abarundi bo muri Australia bari basanzwe bafashanya kuva diaspora itaratangura kuvugwa ngaha, bari basanzwe bari umwe, hanyuma n'ubu barafashanya. Hanyuma kandi mu minsi heze twarashikirije ijambo tubabwira yuko abo baba bafise ibikorwa bariko bararangura mu Burundi ko bobandanya babirangura, abo baba bafise ibindi babaza ko bobibaza mu kwihangana no mu kubahana. Hanyuma ko mu minsi hari ibiyago biri kubiraba bizotuma abarundi bose baba muri Australia biyumvanamwo. Hanyuma ivyo biyago nk'uko abarundi kuva na kera ugize icyo adahuriza ko n'uwundi bamye baganira, turizeye yuko bigiye kudushitsa ku gusubiza hamwe by'intasubirwamo. Ego niko kamo no batera imisi yose, umuntu wari wese azogira ico adahurije ko na mugenzi we, bakakimara mu buryo bwo kuyaga. Kuyaga nico kintu numva twoshira imbere mu bindi byose. Murakoze. Ego cyane, murakoze gose umushingantahe Emile Simbarakiye. Ubwo tuzosubira kubakenera ikindi gihe, kandi muze mutugamburukire nk'uko mwabikoze. Murakoze cyane. Murakoze. Ahubwo mwebwe tuzobananya tuganira, kuko ibiganiro tuguma tuganira n'abarundi baba mu mahanga ni byinshi, tuganira ku bintu bitandukanye, na cyane cyane ku bijyanye amashirahamwe yabo, uko bakora, ingorane bagenda barahura nazo, n'ibindi. Hanyuma turabe aho dushobora kwishikana nk'abarundi mu guhanahana ibyiyumviro. Mwakoze kudutumira nejo mukagira ico mugomba kutubaza, n'ukuri muhawe ikaze nyakubahwa. Yego murakoze. Kandi inshuti na mu bagenzi makurikiranye ikiganiro, turabashimiye rero, tukazosubira ikindi gihe. Mwari kumwe nanje Ilere uri nkuru, naho utaha.